Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ahejeje guha umunano abashitsi batandukanye aho nabo wa mbere akaba ari ujejwe umugwi witwa Avnon Academy Group wo mu gihugu ca Israel, akaba ari umugwi usanzwe uzobereye cane mu vyo gukarisha ubwenge, mu vyo gutunganya imigambi mu bisata vy'uburimyi, ibisata vy'ubworozi. Yari yaje rero aje gushikiriza nyenicubahiro umukuru w'igihugu icifuzo co kuzana imitahe mu gihugu c'u Burundi beno gushigikira ibikorwa vy'iterambere vya leta. Mu vyo yashikirije yifuje yuko yozana abahinga 10 mu gihugu c'u Burundi bakamara umwaka bakarishiriza ubwenge abahinga b'abarundi muri ivyo bisata bikomakomeye bigize n'umutima w'iterambere ry'igihugu. Aho twavuga igisata c'uburimyi kugira ngo nabo abahinga bo mu Burundi babikore babikurikirane bisunze aho ubuhinga bugeze. Rero kuri ico cifuzo nyenicubahiro yabifurije ikaze aranabashimira kandi arabizeza nawe nyene yuko yifuza yuko boshigikira ibikorwa vya leta biciye mu nteguro izokorwa biciye mu biro bijejwe iterambere mu biro vy'umukuru w'igihugu be n'ubushikiranganje busanzwe bujejwe uburimyi bw'ubworozi. Inyuma y'uwo muonano nyenicubahiro umukuru w'igihugu yakiriye kandi userukira ishirahamwe ryunze ubumwe bw'ibihugu vya Buraya ajejwe agateka kazina muntu, aho yaraje kwirabira uko agateka kazina muntu kifashe mu Burundi. Nyenicubahiro yamwiganiye uko vyifashe imigambi leta isanzwe irangura n'inguvu leta ishiramo kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe mu gihugu c'u Burundi. Aho rero twovuga cane inzego ziriho zimaze gushirwaho n'igihugu c'ubu na leta y'u Burundi kugira ngo zikurikirane yuko agateka kazina muntu kubahirizwa. Twovuga nk'umugwi ujejwe ukuri no kurekuriranira, twovuga nk'umugwi wigenga w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu, umugwi ujejwe amatongo n'ayandi matungo, twovuga ibiro vy'umuhuza w'abarundi n'izindi nzego zisanzwe zikurikirana yuko agateka kazina muntu kubahirizwa. Hambavu y'ivyo yerekanye kandi imigambi leta y'u Burundi irangura n'ivyikora kugira ngo n'agateka iterambere ridakumira naryo nyene ribandanye ryigaragaza mu gihugu c'u Burundi, aho yatanze akarorero k'amabanga menshi akomakomeye ahabwa abakenyezi. Yashikirije kandi n'imigambi isanzwe ikorwa na leta y'u Burundi yo gushigikira urwaruka n'ibindi bisanzwe bikorwa vyinshi kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe. Yagarutse kandi aranashimikira cane ku bikorwa vyo kunagura igisata c'ubutungane, bikorwa haba gusubiramwo amategeko, haba gukomeza cane ico gisata n'imigambi yo gukoresha ubuhinga bwa none mu gisata c'ubutungane. Kuvyerekeye ibibazo vyashikirijwe n'uwo mushitsi na cane aho leta y'u Burundi yegamiye mu matati ari hagati y'igihugu ca Ukraine n'Uburusiya, nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yashimangiye kandi aravuga yuko leta y'u Burundi ataho yegamiye mu matati, ariko leta y'u Burundi ishira imbere cane gutorera inyishu biciye mu biganiro bidaciye mu ntambara. Hambavu yaho nyenicubahiro yakiriye kandi userukira ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu karere k'ibiyaga binini, aho yaraje gushikiriza amakete amugena muri ayo mabanga. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yamwakiriye aramwifuriza ikaze, aranamwifuriza kuronanirwa mu mabanga bamugenyemwo, anamwizeza yuko azokorana neza na leta y'u Burundi.